got no rules, I count 'em. Makuru abategetsi hirya no hino mu Bushinwa batangiye kuburizamo imihango yitabirwa n'abantu benshi mu gihe cyo kwizihiza umwaka mushya ugendera ku kwezi kubera ikibazo cy'agakoko gashya gatera indwara ifata mu buhumekero. Mu Burundi Musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega muri Kiliziya Gatolika Nyamwana Yaba Yiyunze n'ishyaka riri ku butegetsi yitabira amasengesho rimo gukoresha mbere y'inama nkuru yaryo ku cyumweru yo guhitamo umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka. Ntabwo jewe nagiyeyo ngo niyungiye n'uwo mugambwe kuko nta mugambwe n'umwe ndimo. Umugambwe waje ni umwe, ni ijambo ry'Imana. Mwaka urashize Perezida Felix Tshisekedi ageze ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mano makuru twareba ibyo yabashije kugeraho. Muri mwese ikaze yo muri ano makuru turi ku gatanu itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere. Ibyo byose ndetse n'ibindi ku buryo burambuye ni mu kanya. Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu Bushinwa jakahishira hamwe ry'amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha yuko hakiri kare cyane kwemeza ko urugero rw'ubukare bw'umugera wa coronavirus wadutse ngaho mu gihugu rungana. Uwo mugera ukaba uteye impungenge mu gihugu cyose. Umuvugizi wa OMS Tarik Yasharevich yavuze yuko ibitigiri by'abafashwe bishobora kuduga cyane kandi yuko atamuti uzwi uvura iyo ngwara, ariko ibimenyetso byayo bikaba bishobora kuvugwa bigakira. Uwo mugera umaze guhitana abantu bagera ku 26, abarenga 800 nabo baranduye. OMS yashimye uburyo Ubushinwa bwifashe muri iki kiza no kubona bwarasangiye amakuru n'ibindi bihugu kuri iyo ngwara. Abategetsi b'Ubushinwa barugaye ibibanza bitari bike bihuriramwe abantu benshi mu kurinda yuko uwo mugera ukomeza gukwirakwira. Guri binini by'inzige zizwi ku izina rya criquet du désert byarateye mu bihugu bikikije ikiyaga gitukura zirayogeza imirima muri ako karere. Igisata kijeje uburimyi n'ibifungurwa ku isi FAO kimenyesha yuko izo nzige zibangamiye cyane umutekano muri ako karere. FAO ikavuga yuko izo nzige zishobora kugera hagati mu mwaka zimaze kwiyongera inshuro 500 hamwe atacokorwa muri kino gihe. Inkuru ya Ansoy mwishikizwa na Odas Makado. Iki nico gitero ca mbere gikomeye c'inzige kibonetse mu ihembe rya Afrika mu myaka 25 iheze. Ibihugu bibandanya guhangana n'izo nzige, aho muri Kenya na Ethiopia bakoresha indege za kajugujugu mu kuzimijira imiti. Mu bisanzwe inzige zahora zishobora kugwanywa zigatuzwa neza, ariko zari zimaze igihe zirondokera mu karere k'ikigobe c'Abarabu zitigaragaza cyane. Izo nzige zari ziguwe neza kubera haciye hakurikira imvura nyinshi mu mpera z'umwaka uheze. Zaciye zitangura gukwiragira zica mu bihugu vya Yemen na Somalia kubera umutekano muke utorohereza abantu kuzigwanya neza. Ubu rero hari ubwoba ko zishobora kugwira zigakwiragira zikerekeza mu burengero bwa Uganda na Sudani y'Epfo. Abajejwe ibikorwa byo gutabara abari mu ngorane mu ishirahamwe International Rescue Committee bavuga yuko mu ndwi iheze abanyagihugu baharugwa mu bihumbi 200 bataye izabo bahunga ico bise urugamba rushasha mu ntambara yo muri Syria. Ishirahamwe IRC rimenyesha yuko abantu baharugwa mu mirongo ba mu karere kifatiwe n'abagwanyi mu bice by'uburengero bw'intara ya Aleppo bishwe. Iryo shirahamwe rikavuga kandi yuko kugeza ubu ako karere kari gwikinze, ariko uko intambara zigenda zikomera abanyagihugu baho batekerwa n'ubwo bakaca bahunga izo ntambara. Ahari ingabo zishigikiwe n'Uburusiya. Mu ntango z'iyindwi abantu 8 bo mu muryango umwe byaravuzwe yuko bishwe ni gitero c'indege.
uwo munsi nyene abandi bantu babiri bakaba barapfuye ku ruhande rugenzurwa n'ingabo za leta. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Amashirahamwe aharanira inyungu z'abakozi mu Faransa yakomeje yegeregere yo kwanka integuro ya leta y'amahinduka ishaka kuzana mu gutekerera abakozi bageze mu zabukuru. Iyo yegeregere ikaba igeze ku ndu yayo igira indwi. Abashikiranganji bariko baraganira kuri iryo tegeko imbere yo kuririnduka mu nama nshingamateka aho hashobora kuboneka ubwiganze mu bitigiri by'abashigikiye Perezida Emmanuel Macron. Umushikiranganji wiwe wa mbere Edouard Philippe yarahagaritse ingingo imwe itahurizwa ko na bose yari gutuma abakozi bose barindira gukukuruka ku myaka 64 kugira ngo babone agahamba bagenerwa kose bagiye mu zabukuru. Ariko mu bisanzwe bari basanzwe baruhuka ku myaka 62 muri kino gihe. Umukuru warimwe muri amashirahamwe aharanira inyungu z'abakozi ridashaka guhesha mu kwiyamiriza ayo mahinduka, Confédération Générale du Travail, Philippe Martinez yavuze yuko uko leta ikomeza gusigura ayo mahinduka ariko nabo batera babona ukuntu ari mabi. Abakuru b'imigwi y'inama y'ubumwe bwa Buraya, abakuru b'umugwi w'ubumwe bwa Buraya n'inama y'ubumwe bwa Buraya, Ursula von der Leyen na Charles Michel bashize igikumu ku masezerano yo kuvana n'igihugu c'Ubwongereza muri uyu muryango, aho ikiringo ntarengwa giherana n'iyindwi buca dutangura inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya. Bikaba vyitezwe yuko yemeza iyo ngingo ya Brexit ku munsi wa gatatu. Inkuru ya Mark Sanders mwishikirizwa na Mark niyo nkuru. Ubwongereza buramaze gushira umukono kuri iyo ngingo. Ubu hasigaye umuryango wa Buraya. Charles Michel yavuze ko atakabuza ibintu bitegezwa guhinduka, ariko ubugenzi bwo buzogumaho mu bihe bishasha. Ubwongereza bukaba inshuti n'umufatanyabikorwa. Inyuma y'imyaka hafi ine y'ibiganiro vy'urudaca no kwicamwo ibice ku Bwongereza, iyi ni impera yo kuba mu muryango wa Buraya. Ikaba ni intango yo kwifatira ibintu mu minwe ku Bwongereza iri hafi. Ubu rero hageze intambwe ikomeye kuganira imigenderanire mishasha n'umuryango wa Buraya imbere y'uko uyu mwaka uhera. Niyo umushikiranganji wa mbere Boris Johnson yaguma kuryo yavumereye. Amerika nayo nyene iriko irarondera ikirangamisi nk'ico co gushika ku masezerano y'urudandazwa yita ko akomeye cane n'Ubwongereza. Ibi bishobora guharurwa gute mu gihe hari integuro nk'iyo y'umuryango wa Buraya? Iki ni kindi kibazo. Ndangirize muri Zimbabwe aho leta y'ico gihugu yatangaje yuko ibifungurwa ifise mu kigega bidashobora kurenza ukwezi kumwe kubera uruzuba rwabaye rwinshi cane kurusha uko vyari vyigeze kuboneka mu myaka irenga 40 irangiye. Abanyagihugu bagereranywa mu ca kabiri c'abagize Zimbabwe bari mu bukene bw'ibifungurwa kubera umwimbu w'ibigori bari bazeye ko uburaro n'uburamuko utabonetse biturutse kw'ijuru ritagenze neza. Abafise amaduka babwiye BBC yuko bamaze iminsi atabifungurwa baronka aho barangurira, nayo iyo bagize baracabibona ngo abantu baca bavyanzura mu kanya gatoya cane. Ubu ikigega c'intega bizoza Zimbabwe isigaranye caragabanutse cane kugera kuri toni 100 vy'intete canke impeke mu gihe bakeneye izingana amatoni nkayo incuru 8. Ariko abadandaza bigenga barangura ibifungurwa mu mahanga bavuga yuko bishobora kuboneka mu minsi iri imbere igihe izo mfungurwa z'impeke canke intete zizoba zamaze kuva muri Afrika y'Epfo no muri Brazil. Urakoze Florentine Kwizera. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane wa Aziya tujye mu Bushinwa aho abategetsi baho batangiye kuburizamo imihango yitabirwa n'abantu benshi mu gihe cyo kwizihiza umwaka mushya ugendera ku kwezi muri icyo gihugu. Imijyi ikomeje gufunga inzira zikoreshwa mu gutwara abantu benshi muri gahunda yo kugabanya agakoko gashya gatera indwara ifata mu myanya yo mu buhumekero. Abantu 26 nibo bamaze guhitanwa n'iyo ndwara mu gihe abarenga 100 aribo bayanduye. Ni inkuru ya Steven McDonald mugezwaho na Fanega Kwaya. Imihango isanzwe ikorwa yo kwizihiza umwaka nk'ubera i Beijing yahagaritswe. Mu ntara ya Guangdong bahagaritse za sinema n'imikino ya Disneyland ibera i Shanghai igiye guhagarikwa.
abategetsi bo mu Bushinwa bari gufata ayo mabwiriza akarishye kugira ngo bakumire iyandukira ry'iyo ndwara, kuko abahinga mu by'ubumenyi bari guteganya yuko umubare w'abanduye aka gakoko ka korona bashobora kuva mu magana bakajya mu bihumbi vuba. Indi mijyi nayo yafashe ingamba nk'iza Wuhan, aho icyo cyorezo cyakomotse, maze bahagarika ingendo rusange zose. Ibitaro by'i Wuhan ntibyorohewe no guhangana n'iyo mibare y'abanduye iyo ndwara, ku buryo bamwe muri abo barwayi ubu bari kujya kwivuriza mu yindi mijyi. Ibyo byatumye rero hari abandi bantu batangiye gupfira mu mijyi yindi bazira iyo ndwara. Inkuru ya Steven McDonald. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari, tujye mu Burundi. Musenyeri mukuru wa Diocese ya Gitega muri Kiliziya Gatolika Simon Nyamwana yitabiriye amasengesho arimo gukoreshwa mu mujyi wa Gitega n'ishyaka riri ku butegetsi. Hari hashize igihe mubano utari mwiza hagati y'uyu musenyeri n'ishyaka rya CNDD-FDD, nyuma yaho yamaganiye ko Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamaza ku nshuro ya gatatu mu mwaka wa 2015. Musenyeri Nyamwana avuga ko CNDD-FDD yari yamutumiye ngo ajye kubasobanurira ijambo ry'Imana muri ayo masengesho abanziriza inama nkuru y'iri shyaka iteganijwe kuri iki cyumweru. Bikaba rero byitezwe ko muri iyo nama hazatorwa uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu, n'amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Navuganye na Musenyeri Simon Nyamwana maze ntagira mubaza niba kujya muri ayo masengesho bisobanuye ko we n'ishyaka rya CNDD-FDD biyunze. Ntabwo jewe nagiyeyo ngo niyunge n'uwo mugambwe, kuko nta mugambwe n'umwe ndimwo, nta mugambwe n'umwe nshaka kwinjiramwo. Umugambwe wanje ni umwe, ni ijambo ry'Imana. Igihe abo bo muri CNDD-FDD basavye ngo bafigurirwe ijambo ry'Imana, nk'uko nabo muri UPRONA bashobora kubinsaba, nk'uko nabo muri CNL bashobora kubinsaba, mbona yuko aho hose umukristu azonsaba kumusigurira ijambo ry'Imana nzomwitaba. Muzi ko dushuje amaso inyuma umubano hagati yanyu na CNDD-FDD utabaye mwiza, nyuma yaho muvugiye muti nta numwe arekuriwe kutugira abaja, kubyerekeranye n'ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Nirejya n'ubu ndabyemeza, nta numwe arekuriwe kutugira abaja, nta numwe. Nibisanzwe kuko uwo muntu wese yogenda atategera yuko yosomera hamwe natwe amateka y'igihugu, amategeko aba hari, azoba ariko ararenganya abarundi. N'ubundi renda bivuga, ariko rero icyo ntikimbuza kwegera abo bavukanyi bitwa CNDD-FDD ngo ndabereke uko atarwango je mfise mu mutima kuri bo. Ari naco gituma rero n'ubu nabagamburukiye nkagenda kubasigurira ijambo ry'Imana. Ubu rero ibintu bimeze neza hagati yanyu nabo, ko nabasiguriye bakakira, kandi bakaba bari bantumiye. Novuga ngo ni bibi gute, ahubwo ndashima nuko babigize. Ari amagambo rero navugaga mwavuze mugira muti nta numwe harekuriwe kutugira abaja, mwayavuze ku birebana n'ikiringo cya Perezida Nkurunziza. Arakirangije kandi yavuze ko atazitoza. Ari amasengesho muyagiyemo bivuga ko CNDD-FDD iri hafi gutangaza uzayihagararira amatora y'umukuru w'igihugu. No kuvuga ko noneho Kiliziya Gatolika uwo muntu namara gutangazwa izitabira gukurikirana amatora y'umukuru w'igihugu mu no mwaka. Ivyo gukurikirana amatora y'uno mwaka twebwe twarabimenyesheje harashize amezi. Twaratanguye kwitegurira kuyakurikirana mu bituraba. None rero icyo nibwira yuko tikirimo mu mvu zabidutumye, kuko turazi neza ko ari byiza ko twebwe dufasha abanyagihugu kugenda muri ayo matora, kiretse tubonye imvo yoshobora kutubuza kubera ko yoba idahuje n'icyo twigishwa n'Eklezia.
nubwo bwose uwo mukandida wa CNDD FDD atari yatangazwa hari amazina agenda avugwa hirya no hino bakavuga rero ko Kiliziya Gatolika yaba yishimiye umwe muri abo ngabo bashobora gufata uwo mwanya ibyo byaba ari byo twebwe Kiliziya Gatolika ntituja gutegeka umugambwe ngo dutorere uyu dutorere uriya uwo twebwe twifuza ni umuntu yoshobora kugira imbere abarundi mu butungane mu kuri mu mahoro ashobora kuzigama no kubahiriza iteka rya zina muntu uwo niwe twebwe tugenda turondera. Musenyeri Simone Nyamwana mu Kiliziya Gatolika mwabyumvise rero ko ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD mu gutegura inama nkuru yaryo bita kongere inama izaba hejo bundi ku cyumweru ikintu nyamukuru mwabyumvise no gutora umukandida uzarihagararira amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa gatanu twashatse hawo muri iryo shyaka CNDD FDD kugira ngo babidusobanurire ariko ntibyashobotse ariko mugenzi wanjye Robert Patrick Misigaro arabikurikirana twavuganye maze ntagira mubaza abitabira iyo nama abariho. Mu bisanzwe Jacques abitabiye nama ne abagize umugambwe CNDD-FDD ku nzego nka zose z'igihugu hari abagize ibiro by'umugambwe mu ntara abagize ibiro by'umugambwe ku rwego rw'amakomine abashinga amateka batowe mu mugambwe CNDD-FDD no kuvuga umugambwe CNDD-FDD buserukiwe ku nzego zose z'igihugu. Hanyuma gutora umukandida bigenda gute? Gutora umukandida abona ashoboye kuvugana nabo babikurikiraniye hafi ko byabaye mu bihe byaheze mu bisanzwe bakubwira yuko batovyita itora kuko sinka kwa kundi bagushikiriza nk'abantu bangahe bakubwire bati hitamwo ahubwo uwo bagomwe atogwa n'abagize urwego rw'umugambwe ku rwego rwo hejuru bake b'inararibonye canke bari ku rwego rwo hejuru rw'umugambwe nibo bagomwa umwe bakamushikiriza iryo koraniro bati uyu niwe twashimye naryo rero rikamwemeza. Urutonde rw'abakandida bifuza uwo mwanya ntibwo rwatangazwa ariko hari amazina ari mu kugenda hwihwiswa. Ego nivyo Jacques hari imbere n'ibinyamakuru bimwe vyaseye nibigira intonde mugabo nko kubivuze ugo rutonde ngira ngo nta bantu baruzi kuko mbere rurashobora no kudasohoka kuko ndakubwiye uko iryo tora rigenda mugabo mu bantu baza baranyugwanugwa hariho nka babiri umuntu yovuga hariho Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka y'Uburundi hakaba na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD FDD. Abo rero nibo banugwanugwa abambajije ntimbe ababo kuko aribo muntu yovuga ko bavugwa cyane bakaraba igihagararo bafise mu mugambwe hamwe nuko n'icicaro bahabwa iyo bari mu mihango itandukanye canke ukuntu bafatwa n'abagumya banga bandi canke n'abandi banywanyi umugambwe CNDD FDD. Ayo niyo mazina aguma agaruka yuganye n'abantu. Perezida Pierre Nkurunziza yavuze ko atazitoza kandi ko bigaragara ubu ngubu urebye ibikorwa birasa nkaho azashyira mu bikorwa ibyo yavuze ariko hari n'abavuga ko ashobora gusimburwa n'umugore we. Ego barabivuga ariko nagerageje kubaza icyo kibazo bavuze bati ivyo n'ibintu vyo kupfa kuvuga kuko ati ubwa mbere hoho umutambukanyi mukuru w'igihugu umufasoni Denise ngo ntari mu mugambwe CNDD FDD ati mbere unakurikiye unaravye nta na rimwe yigeze agaragara mu mabara y'uwo mugambwe ati rero ntibashobora gutora umuntu atari umunywanyi w'umugambwe ngo abera guserukira mu matora mukuru w'igihugu. Robert Patrick Misigaro mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves naho habari kuri internet muratubona kuri Facebook live.
dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari tujye mu mubano w'u Rwanda na Uganda. Intambara y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bibogamiye kuri buri ruhande ntabwo iracogora hagati y'ibyo bihugu byombi. U Rwanda ruramagana amagambo y'umwe mu bategetsi ba Uganda ku rubuga rwa Twitter aburira bagenzi be ngo gusinya amasezerano na Sekibi nta cyiza kibivamo. Minisitiri wa Uganda ushinzwe ibibazo by'akarere Firemo Mateke wabivuze kuri Twitter yanavuze ko u Rwanda ngo rurasa abaturage ba Uganda mu gihe yo irekura abanyarwanda ifunze. Ku ruhande rw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa Leta ushinzwe iby'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba nawe yamaganye ayo magambo amusubiza amushinja gufasha abarwanya Leta y'u Rwanda. Ibirego Leta y'u Rwanda yagiye ihakana. Navuganye na Olivier Nduhungirehe ntangira mubaza impamvu guterana amagambo byongeye kuzamura umutwe. Cyonzi nuko amagambo yo gusesereza no kuvuga ibidahuye n'ukuri byakomeje mu binyamakuru bya Uganda, ariko uko byagenda kose ntabwo ari cyo cyangombwa mu masezerano twagiranye. Amasezerano twagiranye ni ukubahiriza ibyo twasabye bijyanye no gukemura ikibazo, aribyo byerekeranye no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ndetse no guhagarika ihohoterwa ry'abanyarwanda muri Uganda. Naho iby'ibinyamakuru byo byarakomeje nibyo, ariko ntabwo ari byo byangombwa mu gukemura iyi crise turimo. Hari amagambo rero nabonye navuga ko asa nkaho atoroshya ibintu ari ku rubuga rwa Twitter ari ku ruhande rwa Leta ya Uganda na Leta y'u Rwanda. Abategetsi babiri namwe murimo musa nkaho mwateranya amagambo, ariko ngira ngo ushobora kutanasomye neza. Ngira ngo niba wasomye neza ari amagambo yavuzwe na Minisitiri Firemo Mateke, ni amagambo ateye ubwoba. Ngira ngo ntabwo ushobora kubifata nkaho umwe yavuze ibi undi akavuza ibi, kuko harimo no kuvuga u Rwanda ngo ni devil. Ayo ni amagambo mabi udashobora na gato kugereranya n'ayundi yavuze, kuko ngewe icyo navuze ni uko ari amagambo uriya mugabo wanavuzwe mu gufasha igitero cyabaye mu Rwanda ku itariki ya 3 n'iya 4 Ukwakira atashobora kongera ikindi avuga ku byerekeye u Rwanda, ko ibyiza ari uko yareka abadiplomate bagakora akazi kabo. Ariko rero ntabaciye mu ijambo mwakwibutsa abatwumva ibyo yakoze icyo gihe. Ibyo tumushinja ni uko ibimenyetso byafashwe Ikinigi aho habaga igitero cya Rudurunana ku itariki ya 3 n'iya 4 Ukwakira byagaragaje yuko ibitero byari byateguwe n'uwo Firemo Mateke afatanyije nyine n'abo barwanyi ba Rudurunana. Rero kuba uwo mugabo yabirengaho hanyuma akaza noneho kuvuga ngo u Rwanda ngo gusinya amasezerano n'u Rwanda no gusinya amasezerano na devil na Sekibi, akavuga ko sinzi niba twanabyita Sekibi, kuko devil ahubwo bifite ikindi bivuze mu bemera Imana. Gusinya amasezerano n'u Rwanda akabigereranya n'ibindi mu mateka ku gihe cya Hitler ni ibintu bitakwiriye umuntu uri muri guverinoma ya Uganda. Hari ikintu avuga ati twarekuye abanyabyaha b'u Rwanda none batwituye kurasa abaturage bacu nk'imbwa. Hari umuturage wa Uganda warasiwe ku butaka bwa Uganda mu minsi ishize. Mbere na mbere nta banyabyaha b'u Rwanda barekuye, abo barekuye ntabwo ari abanyabyaha, barekuye abantu 9 kandi hari abantu barenga 100 bafunzwe bagifungiwe mu mabohero ya Uganda. Bivuze ko ikibazo cyo kitarakemuka. Naho abandi bavuga ni abantu bakoraga amagendo bagacuruza ibiyobyabwenge kandi bari bafite n'intwaro za gakondo bakanga kubahiriza amabwiriza ya polisi imaze kubahagarika. Nabo ngabo bapfuye baje kuraswa. Ni ibintu rero bibabaje, ariko ni ibintu tugomba gukemura ari uko turwanyije iyo magendo. No kuvuga ko guverinoma ya Uganda igomba gukora icyo ishoboye kose kugira ngo ntizajye ikomeza kwemerera abantu nk'abo ngabo kuzana amagendo mu Rwanda banyuze ku mipaka itemewe n'amategeko.
umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu Rwanda Olivier Nduhungirehe. Minisitiri wa Uganda Firemo Mateke uvuga muri icyo kibazo yari yatwemereye kugira icyo abivugaho, ariko twatangiye n'amakuru atari yaboneka. Dukomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwaka uruzuye Perezida Felix Tshisekedi yagiye ku butegetsi muri icyo gihugu, igihe ku nshuro ya mbere mu mateka yacyo ubutegetsi bwahererekanywaga binyuze mu mahoro. Ku nshuro ya mbere kandi ishyaka ry'umukuru w'igihugu nta bwiganze rifite mu nteko nshingamategeko ndetse no muri Sena. Ni inkuru ya Gausse Kowene mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Byari ibirori bihambaye ku ngoro mukuru w'igihugu mu murwa mukuru wa Kinshasa, ubwo ku nshuro ya mbere umwaka urashize umukuru w'igihugu yasimbuye undi binyuze mu matora nta ntambara ibayeho. Mu myambaro y'amabara yera, benshi mu bashyigikiye Felix Tshisekedi bashobora kuba batariyumvishaga ko umunsi nk'uyu ushobora kubaho mu buzima bwabo. Gusa byose siko byoroheye Perezida Felix Tshisekedi. Ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye yasimbuye Joseph Kabila niryo rifite ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Byabaye ngombwa ko Tshisekedi abiyegereza. Byasabye amezi 7 y'ibiganiro bikakaye mbere y'uko igihugu gishobora gushyiraho abagize guverinoma. Icyemezo gikomeye nk'icyo gushyiraho abakuriye ibigo bikomeye bya leta cyasabaga ko habaho impaka ndende za politiki mbere y'uko impande zombi zishobora kumvikana. Umudepite wo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi Christophe Lutundura afite impungenge ko ubu bwumvikane bushobora kubangamira Tshisekedi mu gushyira mu bikorwa gahunda ze. Il y a eu un effort de la part du président, il y a encore des pesanteurs du passé. Umukuru w'igihugu aragerageza, ariko haracyariho inzitizi zishingiye ku mateka nk'imyiryane mu bo ku ruhande ruri ku butegetsi zitemerera Perezida Tshisekedi gukora ku muvuduko yifuza. Iki ni ikibazo gikomeye kiduhangayikishije. Urebye imyaka isigaye ngo manda yirangire, ni ngombwa ko habaho ibyemezo byinshi bya politiki. Il va falloir beaucoup d'initiatives politiques. Iki gihugu kandi cyajahajwe n'icyago cya Ebola kimaze umwaka urenga gihitana abantu. Iki kikiyongera ku ndwara y'iseru imaze guhitana abasaga 6,000 biganjemo abana bari munsi y'imyaka 5. Gushyira mu bikorwa gahunda y'uburezi bw'ibanze ku buntu ndetse no gutangiza imishinga y'ibikorwa remezo ni bimwe mu byo perezida yashoboye kugeraho. Gusa urugamba rwo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no kurwanya ruswa ngo ntibiratanga umusaruro. Umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Kasongo Mwema ariko agasanga umwaka umwe ku butegetsi atari igihe gihagije ku buryo yaba yashoboye kurandura imizi ibibazo igihugu gifite. Les défis sont véritablement nombreux. C'est quelque chose. Mu by'ukuri ibibazo ni byinshi, ni ibintu bishasha iwacu muri Kongo, ariko hari n'inyishu zitanguye kuboneka. Reka rero dushire imbere ibikorwa n'iyi leta kandi tuyihe n'umwanya wo gukora byinshi bishoboka. Hari n'ibibwirizwa gukosorwa kandi turiko turabihindura mu buryo bushoboka bwose. Igice kinini cy'umwaka amaze ku butegetsi Perezida Tshisekedi yakimaze agenda mu bihugu bitandukanye agamije ahanini kongerera ingufu mu bana n'amahanga ndetse no gushaka imari yo gushora mu mishinga ye. Yijejwe ibikorwa by'ishoramari ndetse n'inkunga yo mu rwego rw'imari, ikintu cyatumye abaturage bamwitegaho byinshi. Mu rwego rw'ibikorwa remezo agomba kubaka iki gihugu. Dukeneye n'umutekano, dukeneye kandi n'imirimo kuko benshi mu rubyiruko badafite akazi. Ni ikibazo gikomeye. Kimwe n'abamubanjirije yavuze ko ubuhinzi ari ikintu cyihutirwa, ariko mu by'ukuri ntacyo arabikoraho. Ni ngombwa rwose ko abushyira ku murongo wa mbere. Kubonera ibisubizo ibi byifuzo by'abaturage mu gihe anahanganye n'ubushyamirane bwa politiki muri guverinoma ni akazi katazorohera uyu mukuru w'igihugu wa gatanu Felix Tshisekedi. Inkuru ya Gayose Kowene mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Abakunzi b'ikiganiro baza muganga tubagezaho buri wa gatanu tubisegureho. Uyu munsi ntago tubashe kukibonera umwanya kubera amakuru menshi twari dufite, ariko Ferenka kwaye hano muri studio kubagezaho ibyo tubateguriye mu mvo n'imvano y'ejo kwa gatandatu.
Jacques Muvuna Imvano turimo turabagezaho ikiganiro cya kabiri ku cyo twatangiye ku wa gatandatu ushize ku kiganiro kivuga ku bibazo urubyiruko cyangwa se urwaruka mu Kirundi rukunze guhura nabyo, ni ukuvuga ibibazo by'akazi, kwihangira akazi cyangwa se kubona akazi baramutse barangije amashuri. Turakomeza rero kuganira n'urwo rubyiruko ndetse no gushaka impuguke kugira ngo zibafashe kubona ibisubizo. Twagerageje gushaka abategetsi bo mu bihugu byacu, ya mu Rwanda, ya mu Burundi, yaba ndetse no muri Kongo, kugira ngo basubize ibibazo byabo, ariko ntabwo twashoboye kubabona. Urakoze Fane Gakwaya, ntimuzacikwe rero ntejo kuwa gatandatu. Hano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, umvaga ni Jacques Niyitegeka. Ni makuru muyakurikirane kuri rwacu wa internet bbc.gahuza.com. Mwakoze cyane kwitamo BBC Gahuza Miryango. Come on.